ibwami imbere y'uko umwami yibaka inshoreke yarategura uburiri ikoresheje ibirava ikongera igasiga umwamikazi nawe agaheza akitegura kwakira umwami. Ivyo tubibwirwa n'umwe mu bajejwe ikigo ndangakaranga cyo mu Gishora cyahoze ari ingoro y'umwami Mwezi Gisabo kuva mu 1993 yitwa Nshimirimana Oscar adushikana ku kigwa c'umwami. Haragera igihe umwami n'umwamikazi bagashaka kuryama, ariko ntibavyita kuryama, bavyita kwibaka. Baca baza kwibaka hano, umwamikazi yabarira injoreke ati genda gusasa kuko hasasa injoreke, agaca akora ngaha mu gisimbo nico babikamwo ivyambagwa, agaca kurayo ivyambagwa. Baryama kuri bino biravanye nuku, agaca arenzako impuzu y'igiti, agaca asura akarenzako ikirava. Akazi k'inshoreke nikaba kagarukiye aho, yari afise ibindi akora imbere yuko bibaka. Agaca asubira agakura y'amavuta, agaca asiga umwamikazi. Umwamikazi nawe agaca asiga umwami, bagaca bibaka. Muga imbere yuko bibaka hari utuntu ngaha bita ubunyangari, ubudede, ubunyangari. Umwamikazi yabwambara mwizosi, ubundi akabwambara munda. Kwari kugira iki? Kwari kugira ngo igihe amabanga yabubatse agomba atangure, ubu bayita amabanga yabubatse. Mu gico gihe bagwita uruhigi. Igihe uruhigi rugomba rutangure, umwami yaca afata kuri nyabunyangari akabunyiganza, ubwo mwizosi n'ubwo munda, hanyuma uruhigi rugaca rutangura. Inshoreke si wenyene yari ifise akazi, hari uwundi yari afise icajejwe imbere y'uko uruhigi rutangura. Musi y'ikigwa, guko aho umwami yarara bahita ku kigwa, hari uwundi muntu wibanga yitwa muhimbiri. Uwo muhimbiri rero yarajejwe iki? Igihe gwa ruhigi rutanguye, uruhigi rutanguye yacaza arakoma amashi, avuga n'amajambo ati ganza sabwa, ganza sabwa, ganza sabwa, ganza sabwa. Kuko wihenze ukamena ibanga, yangangura yacikora akazi.